Umuntu usanga akurikira ibintu, usanga akurikira abandi mugabo atazi programme zabo, atazi iyo bariko baramujana, atazi ikintu na kimwe gusa apfa gukurikira, uyo muntu ari very dangerous. Muzorabe mu bintu byose, uwo muntu usanga ari very dangerous. Nukukwica yo kwica kugira ngo ashobore kudefanda zirya interest zuriya muntu atanazi neza, atazi niyo ariko aramujana, ashobora kuba ari ngaho nyene kumbure ari mu bamukurikira gusa, mu ba followers, abo twita ba followers ngabo hariya hejuru kuri wa muntu nawe atanamuzi, atazi ikintu na kimwe, ugasanga ariko uwo muntu ariko aramuharira, ugasanga ariko aramuvugira bimwe bidasanzwe. Ivyo nivyo bishika kenshi ku banyafrika, ivyo nivyo bishika kenshi mu mashengero, ivyo nivyo bishika kenshi mu migambwe, ugasanga turiko turankana, turiko turazana inzango, ariko ugasanga turiko turakurikira politike y'umuntu canke ivyiyumviro vy'umuntu tutanatahura, tutazi niyo ashaka kudushikana. Nivyo nshaka tuvugane kuri uno musi. Don't be a follower, don't be just a follower, mugabo menya ati mbega uyu muntu ndiko ndakurikira azonshikana he, uyu muntu ndiko ndakurikira kumbure nanje kubwanje ku buzima bw'iwanje mbega ndabifisemwo inyungu izahe. Nkaba ndaguhaye ikaze, ni Jeff Habyarimana mugwa muganire muri kino kiganiro gitoyi cyane, sinza kumara umwanya munini. Ndaguhaye ikaze kuziko, nimba uri mushasha canke ari ukitubona, please subscribe kandi turagushimiye cyane. Imana iguhezagire, wongere active na close notification kugira ngo wame wumviriza ibiganiro bica ngaha, kuko ndizera neza yuko ari ibiganiro bishobora kuguhindura, bishobora guhindura ivyiyumviro vyawe, kuko ndizera neza yuko ari ibiganiro bishobora kugira ico biterereye mu buzima bw'iwawe nk'agacumu k'ubumwe, kuko ndizera yuko ari ibiganiro bishobora no guhindura ivyiyumviro kumbure bikabihindura muri positive way. Narigeze kuba ndi mwishengero kanaka, byinshi byo ngenda ndatransmita, byo ngenda ndababwira ni ibintu nshobora kuba nabayemwo ukuna kuriya. Hanyuma rero ico gihe rero nari muri iryo shengero na imyaka myinshi ndarimazemo kandi n'ubu ndacyari rimwo. Hanyuma rero umunsi umwe nicariye kwibarabara ndiko ndavuza gita, hararengana abantu mbona yuko ari abajene bafise nko mu myaka 40 n'ingahe n'itanu. Ico gihe nari mfise nk'imyaka 30 jewe, nafise nk'imyaka 25, sinaye bwashikana 30. Hanyuma rero bumvise ndiko ndavuza, ndiko ndahibongoza, baranyegera barambwira ngo wow uririmba neza. Hanyuma rero barambwira ngo nongo ariko ngo twashaka kukwinvita ngo uzoze kuri eglise wacu, ofete tiko turugura eglise nga mu Gisagara, turagushaka yuko oza kuri eglise wacu, hanyuma uzogira n'ama repetition n'abandi bantu, kumbura ashobora kuzoririmba, uzohora urongora ikorale yacu, uzohora uririmba, urumva barambwira ibintu byinshi nyene. Hanyuma numva ndi interested kandi bijanye na reve yanje, nafise reve yo kubona yuko noshobora kuririmba mu ishengero, kuko jewe imbere yuko nja mu Kristo gusa narigeze kuba ndirimba mu ishengero, nari ndabizi, nari ndabikunda. Hama mu nyuma nagenda, murabizi nkuko nama ndirimba iyindi muziki isanzwe, kandi bisanzwe kuvuza ubundi muziki ukaririmba, kurimba ndabikunda dimwe. Hanyuma rero nisanga dimanche prochain aravugana n'umugenzi wanje ati abantu ngo tugende hariya, tugende kumviriza ubutumwa. Amakuru uwo munsi wa dimanche ugeze baraduhana mbe n'amafaranga ya bisi wanashaka kugira ngo tuzoshobore kuja muri urwo rusengero muri ville. Hama byari biryoshe, turagenda dusanga abantu beza mu kutwakira, batwakira nk'abami, baratubwira ati ewa turakiriye abasitari bashasha ngaha mu rushengero. Umva turabiryohererwa, turumva yuko twisanzuye, tumva yuko by'ukuri baratugumbira, turumva yuko ari sawa. Hanyuma rero mu nyuma icyabaye, twagumye tuza gusengera muri urwo rushengero, twagumye tuza gusengera ahandi, tugatanga ibigira 10, murabizi gutanga imperezwa nibisanzwe ku mukristo, ibyo byose nibisanzwe. Icyabaye mu nyuma, twisanze turaba followers gusa, twisanze turi abantu bariko barakoresha gusa, tutazi ivyo bari abantu bo hejuru bari bifuza. Icyabaye mu nyuma hariho umuntu yaje aratwongorera atubwira ati mbega bari abantu muriko murakurikirana murabazi? Hama turaharira cyane abo bantu, turibuka yuko twabwiye yuko tubazi, ari abantu badukunda, ari abantu bameze neza,
turabwira ivyo batwemereye, turabwira ukuntu bimeze, ukuntu programme y'ishengero imeze, turabwiye yuko bagiye guhindura vya bindi twamye mu myaka yahera, yuko bazanye bishasha, yuko bazanye ikintu gihambaye cyane gishobora kudufasha mu buzima bwacu. Byari ibintu vya gutyo. Hanyuma rero mu nyuma turabana dusengera hajya, ukwezi kwa kabiri kurarenga, ukwezi kwa gatatu ntitwigeze dufata mikro ico gihe, muri ico gihe cyose, ariko hagumye haza abandi bantu, haraza n'umuntu yarazwi gatoyi gusumba twebwe. Hanyuma uwo muntu niwe baciye baha mikro, ararongoriye ko hare twebwe byandi batwemerera biracari ngaho, biracari mu mitwe, biracatubiramo, nta kibazo. Mu nyuma tubandanya mu nyuma tugahura muri quartier na abantu bakatubwira ati oyaye muzane n'abandi, muzane n'undi gwaruka mube benshi kugira ngo baze basenge tubabwira ijambo ry'Imana. It was good. Gushika ngaho nta kibazo cyari kihari, kandi twarabatwaye abantu benshi baragenda barasengera ngaho muri iryo shengero. Ariko sinovuga amajambo menshi ngo ndakubwire ukuntu twavuyeyo, ariko nagomba ndakubwire agasanga uriko urakurikira umuntu cyangwa agasanga hari ibintu uriko urakurikira mu buzima, make sure umenya programme y'ujya muntu, naho utobuyizi incuro 100%, ariko make sure ntuzogende kumuvugira ivyo atagutumye kuvuga, ngo ugende gutakaza inguvu zawe, ngo uzitakaza mu vyo atagutumye kuvuga, cyangwa ngo ugende kumugwanirira, kumbura uzosanga wewe ari uri kurahasiga ubuzima bwawe, cyangwa ari uri kurahasiga, uri kuragira ibibazo mu kibano, cyangwa uri kuragira ikibazo hirya no hino, ariko we ari hariya hejuru yibereye amahoro, atana kimwe, ajya akaryama ata probleme afise. Kumbure umwana wiwe arashobora kuba aja kwishure, nawe uwi wawe uri kurasiragaringa kugira ngo ashobore kugenda kwishure, kugira ngo ashobore kugenda kuronka iyo minervare. Mugabo we abana biga mu mashure meza, abana biwe yaraba prepare kazoza kameze neza, ariko wewe nta n'inkweto ufise, nta n'ibirato ufise wambaye, ariko udufaranga twose ufise ugenda umushira kugira ngo ashobore ngo kubaho, ngo kugira ngo ashobore kubeshaho ngo ibintu vyiwe, kugira ngo ishengero ribeho, kugira ngo umugambwe ubeho, cyangwa kugira ngo kinakiriya ngo kibeho, cyangwa kugira ngo ngo abagire programme nziza ngo ya development. Urumva akorera kuki kuri mindset yanyu, akorera ku vyiyumviro vyanyu, ukabona yuko umenga hari ko arakujana iterambere rizogera ahantu rigushikira, ariko mu nyuma usange wa muntu waramwikoreye, ariko wewe usange mu buzima bw'iwawe nta na kimwe wigeze ushikako. Nivyo vyatubaye ko abanyafrika imyaka myinshi agasanga mutarabibona. Abanyafrika twamye twikoreye abantu batubwira yuko bagiye kudufasha, ariko gushika nuno munsi uraraba ivyo bagiye barafasha ukabibura, ugasanga ariko babandi twagenda turakurikira, babandi bagenda baratwereka ngo bariya ngo bagiye kudufasha, ngo bariya bagiye kudufasha ibi na biriya, canke babandi ngo twakurikira batubwira ngo bariya bazodukorera ibi na biriya, ahubwo bobo imiryango yabo barayisetinze imeze neza, ariko twebwe twagiye nk'aba followers, ugasanga n'ivyacu twarabihevye ku bwabo, ugasanga twebwe uno munsi ntako tumeze, ivyo wacu ntibiko biragenda neza, ariko we ugasanga uno munsi yari setinze, ni umuntu ameze neza, afise kazoza. So uno munsi my message to you is this: don't follow ngo kubera ngo hari abantu benshi ngo ucukurikira gucyo nyine, ariko manza wibaze, jewe ndabifisemo inyungu iyahe? Murabizi, reka ndababwire ikintu kimwe Imana yakoze kandi gihambaye cyane, kandi abantu benshi badashobora gutahura. Ikintu Imana yaremye cyose ngaha ku isi turimo, ikintu cyose Imana yaremye ngaha ku isi turimo kirakura, byaba ibyatsi, cyaba igiti, yaba umuntu. Utangura uri umwana, hanyuma ugakura ukaduga. Raba igiti gikura kiva hasi kikaduga, raba umuntu ava hasi akaduga. Muravyumva, ikintu cyose kiraduga, ariko ico kintu nyene mu gupfa kigasubira iyo cyavuye hasi. Byumvikana yuko rero nivyo wowe uri kurakora byose, canke impact wowe ufise sur social irakura, irafise ahantu ikura, hanyuma mu nyuma ikagaruka hasi. Agasanga Imana yaraguhaye impano yari yose, umenye yuko iyo mpano izokura, ariko hariho n'igihe iyo mpano nyene izosubira hasi. Umenye yuko
umwanya urimwo kumbure uno munsi urashobora kuba uri kurakora profit igihe uri kurakora bi profite yuko uri kurakura impano yawe iri kurakura cyangwa ivyo wateye biriko birakura bi profite ubifate neza ubivyazemo umusaruro nturindire ngo naka ngo ndamukuze ngo hanyuma ngo nawe ngo niyashika hariya ngo azoza kuntora ahubwo naka gasanga ufise niyo chance yuko mwarabanye n'umuntu ubona yuko ariko arakura umwigire ko hanyuma kugira ngo nawe uvuga ati nanje ndazanye impinduka mu buzima bwanje nanje ndazanye impinduka mu buzima bwanje kugira ngo shobore nanje gukura. Ntugende gusa wumviriza naka, ntugende gusa ngo naka ngo azonshitsa aha naka, ntugende gusa uvuga ngo ubuzima bwawe ngo buri mu kiganza cy'undi muntu, ariko ubuzima bwawe ni wewe ubufise mu biganza byawe 100%. Ntihazogira umuntu uzobeshera. Uzosanga igihe uzoburi kuribesha gutyo uzosanga ubuzima bwawe bwuzuye amarira, uzosanga ubuzima bwawe bwuzuye amaganya, kuko uzohora uvuga ngo naka ngo nari namugiye confiance ngo mugabo ngo ntiyashikanye ngo ahantu ngo nari nifuza gushika. Eko memugiriye confiance ndabikubujije, mugabo ugende umwigira ko, ugende wibaza, ugende uraba kumbura Imana yaguhaye ubwenge nawe ugende uribaza uvuga ati mbega uwo muntu ariko aranjana muri yanzira nifuza kujamwe. Umuyibaze ko ibibazo niho uzoshobora gushika ahantu wifuza gushika, niho uzoshobora gushika ku ntumbero wifuza gushika ko mu buzima bwawe. Sinzi ikintu uri kurakora, sinzi ibintu urimwo, ariko ibintu urimo byari byo byose agasanga uri mu employé ni wige. Abantu baciye mu maboko iwanje tugakorana narababwira ati apa yo mushahara ndiko ndaguha ngaha waje kwiga, apa yo mushahara ndiko ndaguha ngaha waje kwiga. Kumbure sinzokwama ndiko ndaguha umushahara igihe cyose, kumbure ntizokwama uri kurahembwa igihe cyose, mugabo nawe ndiko ndabaprepara yuko nawe ashobora gukora ivyiwiwe agashobora gushika kure. Muri bo harimo abantu bashika nka 40% uno munsi bashobora kuba bageze kure, uno munsi bashobora kuba barashitse ku bintu bikomeye cyane. Kubera iki? Ko yabagiye barumva impanuro, kubera bagiye barabona ivyo nagenda akora, hama nabo barafollowinga ivyo nagenda akora. Ariko agasanga uno munsi uri kura followinga, just follow atakintu uri kuraronka kikwigisha mu buzima bwawe kugira ngo nawe ukure. Don't follow such person, don't follow such people. So God bless you. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro, zose mu kandi ka video aho tuzatiko turavuga ku kindi kintu nacyo nyine cyo kugufasha kugira ngo ushobore kuva ngaha ushike ngaha, kugira ngo ivyumviro vyawe bitere biduga, kuko murabizi yuko imisi yose twama dufashanya, imisi yose twama tiko turafashanya kugira ngo ivyumviro vyacu canke na twebwe nyene tube best version of ourselves. God bless you. See you in next video. Ciao.